mategeko kubera n'inzoga zirekuwe ziriko zirica bene gihugu ushikaho n'abajeje intwaro bavuga bati reka twemere kurenga amategeko tuzihagarike kuko ziriko ziratwicira abantu. None kubera iki zitohagarikwa burundu? Reka turashobora gusanga mbona kazoza atabantu dushikanyeyo, kuko hariho n'umusenyi namye numva yidoga avuga ko hariho n'abagabo batagishobora guterura umugwayi ku nderuzo bashobora kuba bikora no kubakenyezi kugira ngo babasahirize. Ikibazo muri année budgétaire 2024-2025 ho nta n'ikingorongoro gishigeze cinjira. None aba bantu bimba ubutare babucisha mu kuzimu nk'ifuku, babucisha aeroport naho wogenda ugiye muri mission officielle nturengana, imbibe nyinshi zirugaye. None trimestre yose igahera atana kantu na gatoyi kajabutse. None ababwimba baca babushira baraburya canke babutwara mu nda nk'izamagi. Aba yarugaye bisigura yuko ini fraude bakora ntibari amakori ntibari amatagisi. Narubise yuko muvise imigambi yo gushiraho ibintu bya marquage des produits no mugabo maze imyaka myinshi tuja mu ngiro gira ivyo kuja mu ngiro, ariko ikintu ca mbere gifasha kurita contre la fraude nico kintu ca mbere gifasha yuko abantu bari amatagisi. Muri buno buzima umuntu wese yifuza kubaho neza, ukubaho neza no kuba ahantu heza. Ukuba ahantu heza bituma urota neza, indoto ziterambere. Abantu benshi bamavuga ko umukiriya ari umukwe, none ni gute umukwe yorazwa ahantu atari heza? Ibi rero hari uwabimenye kare maze abategurira maison de passage nziza y'akaroruhore, n'inzu nziza igezwe hiri mu rupangu rwiza cyane, ishobora no kwakira umuryango wose, ifise ivyumba vyiza kandi bisukuye biremwe ibintu byose wokenera. Ibaze n'ahantu hatuje hatuma uruhuka neza, umutekano waho wizewe amasaha yose. Kandi rero ntunagira ubwoba bwo kwakira abashitsi kuko barabateguriye iyindi nzu bita annexe, nayo nyene ikwije vyose bikenewe. Ngaha uzoza na valizi yawe yonyene kuko ibindi vyose vyankenegwa birahari. Iyi maison de passage rero iri mu Kanyosha hepfo yo kwanica yezi kugindwi, aha akayaga katanganyika kagucijya nino. Hamagara kuri zino nimero kuko bashobora kuyigutanga. Akamenyetso guteranya rimwe amajana 38 amajana 368 icenda amajana 11. Ubaheza ukarota neza. Kugira des réformes kwa twasenise des finances publiques. Yakwa mushikiranganje jewe nta kibazo nari mfise, gusa yari no observation kuri ibi yavuze umushinga amateka zashe ivyo hari inzoga zikorwa zirengeje umwambiro. Iki ni kibazo kimaze imyaka myinshi kandi kiyo kiratera ingorane mu bene gihugu guceka amagara y'abantu. Nagira ce nkigwa ko ntange ni proposition kubera ko abagwiza tunga bari muri amasecteur bazanye ama investissement yabo kandi leta kabayimusha ko bamubandanya bakora, mugabo natwe tugaproteja les consommateurs la population. Sabe yuko nukuri ko moja hamwe n'ubushikiranganje bujejwe utangira amahinguriro kugira ngo iki kibazo gitoregwe inyishu burundu. Utitoto bw'inyishu gute? Niba duze icambere ivy'amakarite kugira ngo amacupa abe manini, kura abene gihugu basangira tuya ducupa duto mugabo amacupa yaba ari manini igicoco duka. Ica kabiri nuko la fiscalisation y'isi secteur haba fiscalisation réellement bagakontribuwa mu marusente fiscale. Ndiko nagereza kuraba nk'umuntu ariha ibihumbi 70 ibihumbi 100 yitwa afise izini yakwa mushikiranganje la taxe de consommation ni bya kwa TVA iriwa no mu consommateur. Nta kuna ko umuntu afise izini ari ibihumbi 100 bya taxe uciye uraba la consommation donc la production yaragize uko yobingana. Nta kuna kumwe ino préparate dans ses charges ari ibihumbi 100 aba yarugaye, bisigura yuko ini fraude bakora ntibari amakori ntibari amatagisi. Narubise yuko muvise imigambi yo gushiraho ibintu bya marquage des produits no mugabo maze imyaka myinshi tuja mu ngiro gira ivyo kuja mu ngiro, ariko ikintu ca mbere gifasha kurita contre la fraude nico kintu ca mbere gifasha yuko abantu bari amatagisi. Nimwagira ivya marquage des produits z'abaye fabriqués sur place hakaguma hinjira ibivuye hanze
bitari marke muzoba muri ko marfa gusita le secteur de production localement muca muri ko muratanga promotion ku importation savere uko ico gihe muca mugira des mesures ziri parallèle abantu bose baja ku importa hanze babahe ama vignette bagere mu mayizine babahe izo vignette bazitange kwa baciwe cyo bagiye kugura ku buryo ama produit yose azokwinjira ngaha ku isoko azo ari marke uwo muzi fisa ama vignette kugira bashoye kurita contre la fraude mugabo nsabe yuko ikigo BR baje hamwe arafise le service ya renseignement ama produit yose ari ku isoko bayakurikirane ko barafise la latitude yo gushobora kubikurikira ku isoko ibitazoba biri marke bizabitse vignette bashoboye kubifata kuko ikintu kirita contre la fraude bituma barose taduka icambere c'est l'équité fiscale ivyo rero bitabaye tuzaca tugira isheke sabe rero ngaruke kuri ibi bya qualité sabe n'ukuri yuko twoproteger la population abantu bakora inzoga zirengeje umwambiro ugabanuke hanyuma volume iduge donc l'emballage bakure kuya ducupa duto bagire ntuze niniya kugira ngo abantu igiciro kije kuduka jeje gutabwira murakoze n'inteka ndukanye ariko arafata kugira ngo ikigega cya leta kibandanye kibomboka ndagira ngaruke kuri kinyo cegeranyo cyatanzwe n'umugwi byo bajejwe harimo bijanye n'ikigega cya leta ku rupapuro rwa 45 ku kigo Anagesa nabonye performance ko Anagesa ari 57.8%. Arona ari mfise tubazo nka tubiri nagira nchimbazo mushikiranganje none nyakubahwa mushikiranganje harayandi muba mwiteze azokwinjira yinjijwe n'iki kigo Anagesa ko tubona ububiko butandukanye bwabitsemwo ibigori byaguzwe mu bene gihugu ko bisa n'ivyabuze nka byose turavye nka jiwe mu karere mperereyemwo abubanza ibigori byinshi byaguzwe na Anagesa byamaze kuborera ububiko ko bahara yandi mwiteze azoshobora kwiyongera hama turavye nivyo namwe mwagiye mushikiriza ko tubona kenshi uburyo bwahawe ikigo Anagesa butagaruka no mu kigega cya leta kandi bwategerezwa kugaruka ahubwo hariko n'inyungu yiyongereyeko namwebwe ngaha mwarigeze kubishikiriza igihe mwahirukira ngaha none nyakubahwa mushikiranganje nizihe ngingo mwa muri ko mutegekanya gufata kugira ngo ikigo Anagesa ntikibandanye gihombya igihugu mu kuronswa uburyo ariko ubwo buryo ntibushobore kugaruka no mu kigega cya leta byari ivyo bibazo nari mfise nyine iteka yahereye mugabo jenja ku yindi vole iki kinyobwa bita kiki canke ngo agasarabwayi canke bangara birabandanya bivugwa cane aho hariho n'abajeje intwaro bamwe baze gufata ingingo mustanteri wa commune Ruyigi yafashe ingingo yo guhagarika ivyo binyobwa ku butaka ku gataka ka commune Ruyigi umengo na mustanteri wo mu Kayanza yarafashe ingingo bene iyo umukuru wa quartier yoba muri Gitega yarahagaritse kuzidandaza arashiramo amalimite abo n'abajeje intwaro bafata izo ngingo mu gihe abazidandaza bobo baziko bari mu mategeko kubera n'inzoga zirekuwe ziriko zirica bene gihugu ushikaho n'abajeje intwaro bavuga bati reka twemere kurenga amategeko tuzihagarike kuko ziriko ziratwicira abantu none kubera iki zitohagarikwa burundu reka turashobora gusanga mbona kazoza atabantu dushikanyeyo kuko hariho n'umusenyi namye numva yidoga avuga ko hariho n'abagabo batagishobora guterura umugwayi ku nderuzo bashobora kuba bikora no kubakenyezi kugira ngo babasahirize habuze iki kugira ngo bihagarare burundu tugumana abantu bakomeye izo nzoga zidutera ibibazo zigashobora no gutera ibibazo mbere n'abajeje intwaro bamwe ko barafata ingingo ibyo byose bigahagarara cya kabiri kijanye n'ifumbire davye todo realisation mu nyandiko irashimishije cyane kuko nibice birenga 225%
ariko ku rubuga abenegihugu baridoga iyo fumbire none yatanzwe kuri urwo rugero yagiye hehe tubuze nubaza twaruto murakoze mwa mushikiranganje murakoze nyine iteka kuba mwampaye akanya hariho inzoga zifise todarukore irenza 43% zija mu bene gihugu duserukira hanyuma leta ikemanga ko yazitoje amatagisi amakori naciye ngira iki kibazo mbega muri leta dukeneye amafaranga canke dukeneye ko abantu babaho neza niki kibazo nashaka kubaza umushikiranganje yagaserukira leta dushira imbere amafaranga canke dushira imbere yuko abene gihugu babaho neza hanyuma ikindi kibazo kigira kabiri ni ku rupapuro wa gatatu rw'iyi raporo nyene ya komisiyo aho bavuze ko mu vyerekeye ubutare naravye yinjiye ku bice umenga bitanu 5,57% mu gice ca mbere naciye nibaza ngira iki kibazo muri année budgétaire 2024-2025 ho nta n'ikingorongoro gishigeze cinjira none aba bantu bimba ubutare babucisha mu kuzimu nk'ifuku babucisha aeroporo naho wogenda ugiye muri mission officielle nturengana imbibe nyinshi zirugaye none trimestre yose igahera atana kantu na gatoyi kajabutse none ababwimba baca babushira baraburya canke babutwara mu nda nk'izamagi nako kabazo nagira mbaze igere teka mwakoze cyane kumbi cyane nanje nagira ngo nshimire nyakubahwa intumwa ya leta kuri ivyo ryanya dushikirije naho kumbe byaje bicerewe cyane cyane gushimira umugwi w'amahoro mu gihe ari by'ubutunzi ku bikorwa bakoze hamwe n'ibibazo babajije byatumye dutangwa cyane ngo turonka n'umuco ushimishije ibibazo bona ryambazo nyakubahwa mushikiranganje hanini nka tubiri cyane dutatu icambere kijanye n'ibijanye na digitalisation kwaciye misatari mikenyi tuvuga digitalisation ariko tukabona ko biguma biteba twayatumbe ko mu byajeje hasigaye harimo n'ibijanye n'ivy'ubuhinga batumanako twayatuma twumve ko by'ukuri muri planification ikibazo ca digitalisation kuko cyo gifasha ibintu byinshi nka bijanye yaba amataxe yinjira canke yaba n'amahera ya leta asohoka ni raporo yawe nyaruka kuko byose byaguza birasaba yuko chaque ministère itanga raporo kuko byabikozwe byo bishikiye directement kuri kumujera ministre wa finance hama ikigira kabiri naco kijanye iyo tuko twaraba ibintu bimwe bimwe biguma byabiduza ama dépenses ariko twibaza yuko muri ya ministère ya finance canke ministère ijejwe transport kumbe byo babigwana kugira la gestion yavyo bijanye na sharuwa muri leta twabasaba umushikiranganje ko bodufasha dukiba kuri cyane bijanye n'imiduga igugwa haba muri leta mu ministère mu mashirahamwe ya leta canke no mu projet ko turabona yuko ishobora kuba irenze urugero kandi kizana n'amadepense menshi tugakenera ko nk'igihe kimwe hoza bavuga ati umwaka baguze imiduga ikacaca imyaka ingahe services nizi ata miduga baguze yiyongeye canke haguze imiduga iyo bahora bakoresha nayo yaciye ija here kuko tubona ko cyo twara amahera menshi twazo twayo tubiri murakoze kumpa ijambo nyiteka mu